sifise umwanya munini ya ariko ndagomba nsuri gatoya mvuge kubijanye nibi bihe turimo turiko turahimbaza. Ubwa mbere na mbere kenshi ndakunze kubivuga, abantu bafashe umunsi mukuru twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo nkaho ari umunsi mukuru w'abana. Abandi bacawugiramwo ayandi madiri yandi business, asigaye ari umunsi canke ibihe bituma abantu badandaza kuruta kwibutswa ico ivyabaye bisobanuye ku buzima bwabo. Ariko ngoma ndabagarukane inyuma gatoya twibutsanye nama ndiko ndabivuga ico uyu munsi turiko turahimba. Ubundi Yesu ntiyavutse le 25 December, mugabo no munsi ishengero ryashizeho kugira ngo bibuke. Imana ishimwe cyane, haleluya. Mugabo kandi ikintu cyo kwibuka rimwe ni ikintu cyo twibuka igihe cyo gifatanye n'ivyizegwa byacu. Turiko turavuga ubutumwa bwiza, harimo ibintu bitanu bikomeye. Ubutumwa bwiza ubwa mbere na mbere ni ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Suko ariho yarakibaho, ijambo ry'Imana ritubwira ngo yahozeho, kuko yahoze muri forme itaboneka, ariko Noweli naho tuvuga aho yitije umubiri w'umwana w'umuntu, rya jambo ryahuranye n'Imana riza kuba hagati yacu. Bivuga ngo ihema ry'Imana ryaje gutura hagati muri twebwe. Icyaka bituvuga tuko tuvuga ubutumwa bwiza ni ugupfa kwiwe. Ntiyari gushobora gupfa atavutse. Icya gatatu ni ukuzuka kwiwe. Icya kane ni ukuduzwa kwiwe. Icya gatanu ni ukuzogaruka kudutora. Uyu munsi tukimurindiriye kagaruka kudutora, tuguma twibuka ivyo bintu vyose meje kuvuga ko yavutse, yapfuye, yazutse, yaduze kandi azogaruka kudutora. Imana ishimwe cyane. Ivyo udashobora kuvyizera ko ari bitanu ko nabikubwiye mu yandi majambo ntiwizera ubutumwa bwiza twahawe, kuko turiko turavuga yaravutse, mugabo avuka yambaye muri umwana w'umuntu, imwe mu y'Imana. Imana ubwayo yitije umubiri naho nyene kugira ngo ishobore kwihora Satani bihwanye n'ivyo yari yakoze. Magatoya Yesaya 9, reka mpere kuri ino ntuzeya. Mu Gifaransa no mu Congereza bivuga neza, mbwa mu Kirundi ikintu cyacu kirakenye, nico gituma nkuze kubabwira ko musoma mu ndimi zitandukanye. Amen. Ariko kubera ko umwanya uri kuragenda, reka just ngende nkubita aho nkeneye. Yesaya aravuga ngo kuko duhawe umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu atuvukiye, hose avugije umwana w'umuhungu. Mbwa mu Gifaransa bavuga ngo ka un enfant nous est né et un fils nous est donné. Enfant na fils biratandukanye. Mu Cyongereza bavuga ngo a child is born and a son is given. The son ari muri constitution igize Imana. Hariho God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yesu ari mu bijanye n'Imana. Ko ubiriza reka mvuge kino kintu. Izina ry'Imana si Imana Data. Izina kandi rya Muhemu Yera si Muhemu Yera, kuko ivyo nibikogwa ubutatu bufise mu buzima bwacu. God the Father ni biro izerwe kwerabora imigambi. Imana mwana Kristo Yesu aje gushyira mu ngiro icyo Data yumviriye. Muhemu Yera niwe aza gusoboza umwana gushyira mu ngiro icyo Data yumviriye. Gushika ngaho turi kumwe. Rero mutahure neza kino kintu. The Son, umwana ntashobora kuvuka, kuko the Son yabayeho ino situbaho n'umwanya utarabaho, kuko umwanya wararemwe. Ivyo tubona vyose hano mino si vyararemwe, ariko wewe yari hanze yavyo, niwe yabishize. Muco gituma dusomye Yohana igice cya mbere, garuka gatoya inyuma utsima tugatubangikanye na amplified, nayikunze cyane gose. Havuga ngo Jean 1, ubwa mbere na mbere jambo yariho. Ubwa mbere na mbere bavuze ngo ubwa mbere na mbere, muco bivuga ngo in the beginning was, nivuga ngo itanguro ritarahaba we yarahari. Nico gituma hari ikintu kimwe yigeze kuvuga abafarisayo bari kwamutera ibibazo byinshi. Yesu atarabishura ngo bariko bati wowe uruta sokuru wacu Aburahamu.
Yesu abijuje ijambo bisaba mwemura kugira ngo ushobore gutaha icyo yaravuze. Yesu yababwiye ngo imbere yuko Aburahamu abaho jewe ndiho. Uwo mengo yarakoze ikosa mukungene atunganije canke yishuye kuko yarakuvuga ati imbere yuko Aburahamu abaho nari ndiho. Mugavuze ngo imbere yuko Aburahamu abaho jewe ndiho, I am. Icyo jambo ndiho ndarizi ahantu Mose ariko arabaza Imana ati none bazompaza ninde yagutumye, ninde yakurungitse, izina ryiwe ninde, Mana zobabwira ko witwa nde. Imana bati genda ubabwire ngo ndi uwo ndiwe, ndi uhoraho abantumye ko. Yesu avuze ngo imbere yuko Aburahamu abaho ndiho. Yesu aravuze ngo imbere yuko Aburahamu abaho ndi Imana yiwe. I am. Sinabayeho ndukubaho. Uwo turiko turahimbaza uyu munsi yahozeho, ariho kandi azokwamaho. Siriko muriko muranyumva. Mpagatoya Itanguriro 3:14 na 15. Uhoraho Imana barira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishamba, uzora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Umviriza hano Satani yaje kwiba abo Imana yari yahezagiye. Imana irema umuntu, iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe kugira ngo aganze. Imana yaguye ubwami bwayo muri nosi ibone ko Imana risanzwe iba mu isi itaboneka. Murabizi mindset y'ubwami no kwagura imbibe. Umwami agizwe n'iki no kwagura imbibe. Igetso stari kuragura imbibe zawe uzoba faible, bazokudomina abandi ugukomera ibi. Urazi n'uyu munsi nubwo mengo ivyo ubwami byaravuye mugabo biracahari. Uyu munsi Putin arika negosia yuko nubwo yohagarika intambara muri Ukraine mugabo ibice yafashe biguma biri annexe kubu Rusiya, kubera uko igihugu kiba kinini niko gukomera. Imana niyo yabitanguje, yari ifise ubwami bwayo mu ijuru kandi merewe neza. Mugaravuga ntibikwiriye nk'umwami ifo ko nagurira mu bwami buboneka, niko kuca irema isi. Muga biravuga je kubera ko nagira umubiri nteza kurondera umuntu afise umubiri kugira ngo ashobore kugira iki kuza kunganziriza. Cyo gituma dusomye Zaburi 116 havuga ngo amajuru n'amajuru y'uhoraho ariko isi yayihaye umwana umuntu. Ivyo hano muri nosi ubundi Imana yabihaye umwana umuntu. Satani ivyo abibomye agira ishavu, arondera ukungene akura umuntu Imana yaremye muri uwo mugambi. Muga kugira ngo abikore bivuga ngo inzoka cyari giko kiruta ibindi bikoko bindi vyose ubwenge. Mugabo ubundi ni inzoka yaje, mugabo ntiyari inzoka, yari Satani yitije umubiri w'inzoka. Niko kugira access hano muri nosi. Mugabo isezana Imana muhaye Imana mubwira yarabaje Adamu vyagenze gute, Eva vyagenze gute. Mugabo igeze kuri Satani, Imana higeze baza Satani ngo vyagenze gute. Automatically Imana ntigere negosia na Satani. Ikintu cyambere yakoze iki nzoka ibigisha cyane muri 2025 mu bijanye n'imikorere y'ubwami, kuko hari ibintu turimwo benivyo. Imana ico yakoze, Imana ibarira iyo nzoka ati kukoze ivyo. Ntigeze ibaza justification inzoka. Adamu Imana amuhaye umwanya wo kwisigura, Imana yahaye Eva umwanya wo kwisigura, mugabo Imana higeze iha Satani umwanya wo kwisigura. Satani mu vyumbe neza yuko nta mwanya na mutoya kumuha kugira ngo yisigure kuvyo yakoreye ubuzima bwacu. Ico asabwa uyu mwanya gukora no kuzinga ibirago akagenda, mugabo kandi agenda gucyo nyene, agenda akubiswe arishe ivyo yononye. Iyo umuntu yateje ibibazo ntagenda gutyo nyene, agenda ahanye. Hano Imana ico yakoze, Imana ibariyo nzoka kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano vyose no mu bikoko vyose byo mu ishamba. Uzora kwega inda hasi, kibaravuga ko inzoka kare yari ifise amaguru
kandi yaravuga kandi yarashobora kurya n'ibindi bintu, ariko hano Imana imushingira akarimbi imubwira ibizoza biramubaka, uzorya umukungugu iminsi y'ukubaho kwawe. Hano Imana yariko iravuga mu buryo novuga buri physique, mu buryo bw'ibigaragara spirituellement, kuko icyo yakoze nticyari ikintu kiri physique gusa, yakoze n'ikintu kiri spirituel. Spirituel kimubwira verset 15, nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe. Iri jambo sinarikunze, bavuga ngo azokumena umutwe. Mu cyongereza bavuga ngo he will distract your head, and bavuga ngo he will crush your head, iri bavuga ngo he will bruise your head, ariko nawe uzomukomeretsa igitsinzira. Christmas cyangwa Noel turiko turavuga uyu munsi, naho Imana yashitsa iri sezerano, naho icyo Imana yabwiye Satani Imana yagikoze, naho havutse uwuze kumena umutwe wiwiwe. Kandi murabizi yuko ikintu kimenetse umutwe, mvuga kino kintu kandi bariko baravuga umutwe usemboliza gouvernement, usemboliza dominion, usemboliza uburongozi. Umutwe yavuze umutwe ni ubutwari, yavuze umutwe ni ubushobozi, yavuze umutwe ni uburongozi. Avuze ngo azokumena umutwe, mwani majambo azokwaka ibyo wari waratwaye, ibyo wari usanzwe ukora ntuzosubira kubikora, ibyo wari usanzwe wona ntuzosubira kuvyonona, ibyo wari usanzwe uri kuragira nabi ntuzosubira kubigira nabi. Azokumena umutwe, mugabo nabi bizomusaba ko ariho ikiguzi cyo gupfa ku musaraba. Nicyo gituma irukanga bikorosayi 2 ku murongo wa 14 na 15. Oh God, ino Noel aho Imana umvirizigane yambwiye ngo ndababwire ko ni Noel ije gufixa ibintu bitari biri fixe mu buzima bwayo. Ni Noel izanye gutunganirizwa, gutunganywa kw'ibintu, kwegeranywa kw'ibintu, ivyari byarasanze yabisubize hamwe, ivyari byaratwaye bigaruke, ivyari byaroneka yabisubize ubuzima. Nari twumvise abantu muri kino kibanza bari kumva icyo ndiko ndavuga, bakamenya no muhemu ya Christmas turimwo bakegukira ivyabo. Ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwe mwabwirizwa caduhama. Ihanaguye n'icete, genda kuri twese gato kugira ngo bavyumve neza, hama tugene neza. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro vyanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, yabagiranye bazima hamwe nawe. Mbwira umuntu ari banzi wote yatugiranye bazima na Kristo. Sana gose yatugiranye bazima nawe. Nuva men meseze muri kino kibanza. Nivuga ngo yatugarukanye muri cya kibanza Adamu yari yatakaje. Yatugarukanye handi Adamu yari yaravuye. Bwa buzima birivuga ngo azokwitwa Adamu. Adamu isigura ngo ufise ubugingo. Azotugarukana muri kino kibanza. Aho ibice biba vyinshi cyane. Yohana 5:19 babwira ikintu kimwe, bivuga ngo yaratugiranye bazima hamwe nawe. Twebwe turi muri biho mu byumvize neza y'umwana w'Imana. Service dukoreramo ni service y'umwana w'Imana. Iyo uvuze umwana w'Imana so k'Imana yavyaye, iyo barakuvuga umwana w'Imana bariko baravuga ufise igikorwa cyo gushitsa ivyiyumviro vya data. Murumva tuko turavuga iyo tuvuga ngo turi abana b'Imana, sikora kusa twavya mugabo turi hano muri nso dufise mission, dufise manda yo guhora igihe cyose tugira iki tu shira mu ngiro ivyo data yumviriye. Data arifuza ko umuryango wawe utabawe, ntazoshobora kubikora atabikoresheje umwana wiwe. Uyo nawe se wundi cyo tuma Yesu yavutse nkuko abantu tuvuka, yavuke mu muryango wa Yuda, umunago gisa cha Dawidi. Nifa mwene majambo yaje afise ahantu akomoka, yaje afise ivyo asangiye natwe. Usome Heburayo 12:14 ngo nkuko abana basangira inyama n'amaraso, ariko uwo nawe yahuje ivyo nabo kugira ngo abone ukungene apfa, kandi urupfu rwe aruhindurisha ubusa. Uwo afise ubushobozi bw'urupfu ari we wamugwaniza. Nifa mwene majambo kugira ngo abikore, hari ivyo abwirizwa kuba afise bimeze nk'ivyo twe dufise. Yesu turavuga ko turi abana b'Imana, siko gusa twavyawe n'Imana, mugakani ko dufise mission yo gukora ico biro y'umwana ikora, ari gushitsa umugambi w'Imana hano muri nose.
ivyo Imana ikeneye gukora byose, yaba mu gihugu, yaba mu ishengero, yaba mu runganwe kanaka, yaba sinzi muri societe, zose nishobora kubikora hanze y'umwana wayo. Nico gituma hariho ivyo duhurira ko na Kristo, ivyo dufise uyu mwanya kugira ngo umvira tuko turavuga ibijanye na Noel, umviriza uvyure cyo kigatanya kigamye muri wewe, ukangura iyo ntare n'intare kazi igamye muri wewe, uhaguruka ukora icyo Imana ikwiteze gukora, atayisquize ni muri kuraho umugwaniza. Urazi iyo ndiko ndakora deliverance, sinegera ngo wavuye he, ngo witwa nde, ntabyo nkeneye kumenya. Ico nkeneye ni kimwe gusa, nta burenganzira ufise kuba muri uwo muntu, get out. Siko buri muranyumva. Icyo kugira na interview na Satani, ngo none ngo mwaje muri bangaye, ngo twaje turi batatu, ngo mwamanje guca he, ngo twurukiye kuri Gardino. Hanyuma bice bigina gute, urumva hari winjiye muri taxi turazana hamwe nawe, hama vyace bigena gute, uwo mwanya ntawo mfise. We don't have time to negotiate with the devil. Ngurumva ngo nukuri, wana hari n'igihe niyo tuko turasenga nyene shobona nibaza ko nawe yana turaga ati apana araturaba araraba abantu. Hafata abantu byukuri barashobora. Amen. 2025 no mwaka w'abahisi. Umwanya dufise hano mu inosi no gutekeza Satani. Ave mu rugo rwawe, ave mu ruvyaro rwawe, ave mu kazi kawe, ave mu buzima bwawe, ave mu kibano cawe, aveyo vuga ngo aveyo. Ibi vyama negotiation muri umuntu ati nta mwanya wo kunegosia tugifise. Ateza gutekera ivyi wiwe agende. Musoma niko nasengera umuntu ngo ya wakatoza kuhagarika umutima ne mwateguye kumwica muhagaritse umutima wiwe uwanyu niwe mpagaritse. Haleluya. Fise umukozi Imana umugenzi Pastor John yashinga intaye nakunze cyane. Hari akagore k'akarozikazi kabana nawe. Ako kagore misi yose abantu bari ngaho baragize amanama ukungene bo mwomora uravyumva biranga. Baca barondera kumuteranya n'uwapangiye yaba muri Tanzania. Icagiye kuba mugabo baca banza gutanga ikimazi umwana wiwe uwo mupapa ari muri Tanzania, uwo mupasitore apangiye. Hama ico gihe batangwa kumutambisha byane vy'imizuka, hari bamwe mwabizi nta mwafise kubisigura. Inyuma yaho se we barayimubwira ukungene bimeze, mugabo kandi bakeneye ko wa mupastori bamuteranya kugira ngo agende. Abonye wa mwana ukungene ameze, wa mwana baramurungika kugira ngo abare waje kumutera. Wa mwana acafata imbabura yakamakara, aragenda aradodora. Wa mupastori yari karasenga arugurura, acabona wa mujene ari we mwana wa mdapangiye afise imbabura ari karayizunguruza agiye kwimutera. Yambwiye ati sindi ibintu vyambaye kwa apotre, je nariko ndasenga niro tuva mu mwanya ntazi ndi hanze na wari mu nzu. Sijwe mu macumva mu mwanya mutoya we yaragiye kumutera, amutiro tuva ari hanze, pastor ari hanze, ntazigene yashitse hanze, wa muhungu na wari mu nzu. Kubera ko yari inzu y'umukozi Imana ari gicaniro, wa mwana atangura guhira yo mu nzu. Arasharavuza indura, atangura kuvuga bamutumye, atangura kuvuga ibintu byose. Mwima arafata video bazirungikira wa mupapa. Wa mpastor afata wa mwana aramusengera aramuderiva. Avuga na wa mupapa aravuga ati bambwiye byose ngene vyagenze. Atuviriza pastor nawe yari mu Islam. Aravuga atuviriza pastor, sinarinzi ko bashatse kunyicira umwana. Ati kuva uyu munsi, ati bashaka ko ndakwirukana, ati kwanza kuva uyu munsi amezi 6 utari hiyo nzu. Ati uyibemwo, ati kuko iyo nakubwira umwana wanje bari bamuhinduye ivyo bishetani vyabo. Ati guhera ubu amezi 6 utariha hamuzoyibamwo igihe cyose ushaka kuzoyiviramo. Bindira gatoya. Bimaze gwenda gutyo inama zirakorana. Parce que bareshuwe. Agakecuru kari hafi yiwiwe. Kashika ati uwo muntu abatesheje umutwe. Cewe ni mu makanya gusa ndamubagirira kana. Atatora icupa. Acagenda kwidirisha ya mukozi w'Imana. Atangura gutongera amajambo. Mu vyo yashaka guhagarika umutima wiwe, babantu muramumva ngo bajyamye bavyuka bapfuye. Na ufite niyo yari mission yarafise. Aravuga ati ejo mu gatondo hazoba hari kiriyo muri iyi nzu. Agenda atwaye rya cupa. Ariko arabivuga ati umutima we ndawushize muri icupa ndawugaraniyeyo, umutima wiwe uhagarare.
wa mupasitori yumva muri we. Urazi ifa kuma abantu bari sensible ku bijyanye n'ibikorwa bya mpwemu yera. Hari abantu benshi b'abana b'Imana bategwa ntibamenye ko batewe. Hasho kubari listen, umuntu w'imwemu amazuru yiwe ntamotegwa gusa ivyo ngaha muri nose. Aranamotegwa na presence diabolique ahantu abari. Arumva ikirere gihindutse kitameze neza. Yuva mpemera mubwiye ngo senga. Mugabo mu gusenga acemva mpemera sijamo mu kanwa kiwiwe ngo umutima wawe niwe shize muri iryo cupa ndawugaraniyeyo. Ni izina rya Yesu. Nicyo jambo yavuze. Bukeye mu gatondo avyutse acasanga mu rupangu wa mukecuru hari yihema. Ariko aritegura kurumva yari yagwanye agena nk'ucerewe gato kwishengero harabaze kwereka yagiye hariho ihema ngo wa mukecuru yarayapfuye. Nta mwazi so kunegoza na Satani. Once we discover the devil turira nta kindi. Nuko Yesu asubira kubabwira fasha gusoma jere kugira ngo tugende neza. Nuko Yesu asubira kubabwira ati nukuri ndababwire ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora. Ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora. Abantu bafite ibibazo byinshi bariko baribaza uyu muntu kugukora abikura he, ayo administration yiwe ayakura he, ubwenga bukura he. Yesu arababwira formule ntacu umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora. Atavuga kuko ibyo se akora bingahe ndabibutse ko twa turi muri biro y'umwana. Ibyo data akora vyose n'umwana atabikora kuno. Bavuga ngo imfizi y'intamitendera nkasi. Bivuga ngo as the father is so the son is. Uko se ari niko n'umwana ari. Hepfo rero aca avyagura gatoya. Ano ngoma ko tuzabukira turategura kwinjira muri 2025. Ivyo data akora n'ivyo umwana akora kuko se akunda umwana akamwereka ivyo akora vyose ubwiwe kandi azomwereka ibikorwa biruta ivyo kugira ngo mwebwe mugire iki Imana ikeneye nuko wewe utangaza abantu. Iyo amen impesege muri kino kibanza. Imana igomba nuko wewe utangaza mu muryango wawe. Abari bazi yuko atahuzogera ubatangaze. Abari bazi kuzokwa muri kurakorera abandi ubatangaze. Abari bazi kuzokwiswa n'inzara ubatangaze. Abari bazi yuko atahuzogera ubatangaze. Umwana yahawe igikorwa cyo gutangaza abantu. Hallelujah. Mose yatunze ingoni ikiyaga gitukura kigaburamo kubiri barajabuka. Eliya araza akoresha umutamana. Elisa bisubiramo gutyo nyene bagabura Yorodani. Yesu aje ntiyakoresheje inkoni, ntiyakoresheje umutamana kuri ya mazi nyene kugira ngo twebwe dutangare. Yesu yaje ayatambukirako. Yaje ayabwira urazi ikintu kiri munsi birenge vyo niko ngo ni ikintu ufise ko ububasha. Yaje yerekana tumiriza ya mazi abandi gukora ibi arya jewe ndafise ko ububasha kugira ngo mwebwe mugire ikimuta. Nimba turi muri biro y'umwana nuko Imana dukoresha ibintu bituma abantu batangara. Niwe canke siwe oya barasa canke niwe yavyibushe. Oya mugabo urya yarameze ukuntu ujya ko yari muto. Umiriza hari abantu bafite imibiri atari gwabo. Once binjiye muri kino gikorwa abantu batangwa gutangara. Reka ndagize kuri ku murongo 21 aha bayamplify. Mwumvirize rero iri jambo ryerekeye umuntu wese yitwa kari umwana w'Imana avuze ubwa kabiri muri kino kibanza. Hinge gato jewe sindajwe shinga n'ivyo data akora. Jewe ndabivye umwana akora kuko yavuze ngo ibikorwa jewe nkora unyizera ivyo nyene azobikora gutyo nyene kandi azokora n'ibintu. Niko ngo baba turashaka kumwe muri kino kibanza. Yesu yabikuye kuri se genda birabira kuri Yesu. Nimba Yesu yarashoboye kubikora agatanga ubugingo somehow somewhere hari ahantu nazima hamagarirwa gutanga ubugingo nguko se atanga ubugingo n'umwana bagatanga ubugingo.
none yavuze ngo uko ari ariko turi hano muri ino si nimba atanga ubugingo, how come je nani ntutanga ubugingo? I remember one day dufise igikorane ngaho kuri aho ku isoko, yo nenda amasiko babwira duhejeje nurutse podium heje gusengera abantu, umumwaza arirukangana umwana ariko yamaze gucira urufura amaso yamaze kuyarerembuza, araza ngo barandogeye umwana mukozi w'Imana, barandogima amutera mu biganza vy'iwanje. None ndamumusubiza ko nyene yamumpaye, nibukira ijambo nkuko se azura bapfuye akabaho ubugingo, niko n'umwana je ndihajye mu mwana niko aha ubugingo uwo agomba. Fata wa mwana ndavuga ngo ubuzima bugaruke muri wewe. Bwira mama we ubu nyene genda mu murondere amata kuko uyu mwana aza kuba ayakeneye mu mwanya. Sinasende gumana ntabara amana. Hari bikogwa nikire tuba tugezemo, tuba dukeneye gusenga isengesho ryo kwinginga, tuba dukeneye gusenga isengesho ryo gufata ingingo no guca urubanza. Nkikivuga gutyo nyene amaso y'umwana aragaruka, umwana atangura kuvumisa. Nyuma yaho banzana ya mata ndamuha umwana ndamusubiza nyina, jana amahoro y'Imana. Haleluya, haleluya. Niturabasanzwe byari nibutse aho twako turaganira mu gikorane, abana bahaye imisho ko kari odasiganiwe karaba sister ico gihe, ubwana bubiri bahaye imisho yo kuza kunyisha bufise na bag yo kuza kunyishira kuri podium, abufatanyije amaboko butangura kwagirizanya. Inyuma yo butangura none ngo ko vyakunaniye kumwica, ngo nawe nawe nivyakunaniye, ngo ahubwo rengo nicawe, ngo nawe ndakwica. Uvyakunaniye kumwica, inda nyica satani, abadaimoni, jewe wewe. Aho chavuga to yapotereka kubivuga kuri jewe cyane ubishimangiye, ariko niko biri. You can't be destroyed. Umviriza sinzi kandi ahejeje, vuga ngo arahejeje. Birashoboka ko abarozi, abapfumu n'abandi bose bakora imihango y'ibya shetani bashobora kurya ubuzima bw'abandi, mugabo hari abantu batarika. I told you ibi benshi nta nivyo bazi, ariko n'igishigwa cha deliverance no kenshi nkunze kubivuga. Hari bidandazwa hano muri no se abantu batazi, hari ama article abiri, ama produit abiri benshi batigeze bamenya. Ivyo ni Yohana duha ishurwa ryavyo, imibiri y'abantu n'ubugingo bw'abantu. Umuntu ugasanga ari karagira ngo umubiri we barawudandaje, ugasanga umuntu ari karagenda ubugingo bwiwe baramaze kubwiba. Ivyo nibikunda ku bantu bari ngaha muri sireko. Kituma ivyo ndabigishije kwenda batonza nuko umviriza nico cyumviro cyomnyene kidaca mu vyimviro vyabo, kuko hari abantu hano muri nose bidakunda kushobora kunaniza bivanye isezerano bari munsi. Okay, umviriza utavyumva uvyumva uteza kuzovyumva mbiri umuntu ari rwanda yiwawe uti wewe nturika. Surakara mbisi wewe nturika. Ndavuga ngo inkozi kibizari zinze ngo zinga inyama, ndabwita aravuga ibicanye n'abantu baribwa inyama. Umuntu yari kubaha imyaka 70 akabaha imyaka 17, iyo myaka indi bakayirekipera bakayidandaza bakayigurisha. Ku bandi birashoboka, mugabo kubundi ko ndabwira jewe mbereye umugabisha w'ingabo ntibigikunda. Mbiri umuntu ati ntigikunda, ico ntigisoboka, ico ntigikunda. No kuba ubivuze neza kubabwira umwana w'umukobwa yagize indoto namusha amasengesho gusambura ibicaniro, agiye kuyarangiza rota baje kumufata bafata twabihejeje, mugace yumva umwe abwiye abandi ati ntituvuge ngo twabihejeje kuko ari umwana wa Apotre Kevin Sibomana, ibirahera. Ndazi condi, ndazi manda yiwanje. Umva ameni meseza muri ko kibanza. Iyo nduze umusozi ndazi isezerano Imana ivugana nacu kubijyanye n'ubuzima bw'iwawe. Nico gituma ushobora kunyagirwa nutazoba ari munsi y'umutaka, ariko uri munsi y'umutaka ntazokwigira nyagirwa. Magure ko maguru yahindushime Imana. Hallelujah. Tunamisa amaso yacu.
tugushimiye ubuntu bwawe mwami n'ubwizigirwa bwawe. Tugushimiye ineza yawe utwereka ko bukeye ko bwije. Tuzi neza udakekeranya ko wowe igihe cyose uvuze uragishitse. Nicyo tuko turahimbaza uyu munsi. Warasezeranije Satani yuko uruvyaro rw'umugore ruzomumena umutwe. Warabikoze. Yaraje aramumena umutwe. Ijambo ryari tugira ngo abatetereza ku mugaragaro, abafashe imireko bw'uwo musaraba, abeje vyose aduha iyo ntsinzi. Uyu munsi dutambukira muri ubwo bushobozi. Ivyo umwana abonye se akora nivyo nawe aheza agakora, vyose tanakimwe kivuyemo. Ivyo kanatwe nivyo waduhaye gukora. Senge abana bawe iri jambo ricike ubuzima mu buzima bwawe, bagendere muri buno bushobozi. Aho tuko turavuga ukuvuka k'umwami wacu mwizigigwa, uzushire Satani mu kibanza bwiza wakubamo, utunganye bitari bitunganye, ubanezereze, ubaruranirize, ubatwenze kandi ubagire neza. Izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu tugushima.